igenda rya Fanny Lavine ko yagiye akava muri Burundi Film Academy yaragiye ntituzi ngo yabafata neza canke yabafata nabi no musi haraje Sage niwe novuga yuko ariko arakurikirana ibikorwa naca cyane murafashanya kubera ko ibikorwa ubikorera wenyene ntavyo woshobora harabayihinduka canke ntigigeze riba ahubwo twarakubise shit canke twaraduze tuvuge yuko ibiheruka kuba kuri Soro guterana amajambo hagati no mwasanzwe mukorana akazi ntaco vyishe ahubwo byaragize ico vyungura oya nta kintu na kimwe vyishe kuko nta n'amajambo twateranye umwe yaravuze undi arishura kandi ivyo n'umuco w'abarundi kuravuga umuntu akishura yambo nivyo byabaye meze neza ariko numva shaka kumenya filme siyo mu Kamenge filme siyo mu Carama filme siyo mu Kinindo filme siyo mu Irohero filme niyo mu Burundi ntavyo gucagura amakartier ntavyo kuvuga ngo jewe mba mu bwiza ngo abo mu bwiza donc ngo jewe ngo sinora aba filme ngo yakiniwe n'abantu bo mu bwiza cyangwa ngo jewe sinora ngo filme yakiniwe n'abantu bo mu Kinindo no avant que wumva ko ari umuntu wo mu Kinindo banza utahure ko ari umurundi ikiganiro twakoranye na Abel Ndwaye rafa passé hari ikiganiro wakoze kuri televiziyo hari kuri festival avuga ati Abel Ndwaye vraiment bijya twarimo byaragakino ubundi nyene I'm sorry Abel ndamubaza ati Liberty yaravuze ko byaragakino kuntu nkuko aravuga ati Abel ko niko basaba ikigongwe rero Abel ngira yiteze ko nukundi kuntu uzamusaba imbabazi ikigongwe nta kosa namukoreye nta kosa narimwe nakoreye uwo mugabo nta kosa namukoreye ahubwo novuga nawe sintagenda mwagiriza ko je sinigeze nja kuri social media je man je nta muntu nigera je sinigera nja kuri social media umuntu atampamagaye jewe urandamutsa nkacanza nkakuramutsa nanje nta n'ikintu kimwe tweze kuba tunahuriye mbere waruzi ko Abel tuzarakorana na filme ni ahubwo birasaba ko tuzokorana na filme this time wara mu bros sinzi ko ari ya ku bros no musa ariyo groupe turi kumwe no ahubwo turi kumwe muri groupe ahantu nyereke basi ko ndakwereke groupe turi Yes wagwani ma people amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV iyi ni Star TV television yanyu mukunda cyane I'm Star Bodeshi I like to support everybody in our country kura subscribe kuri Star TV kugira ubandanye kuri ibikorwa bitandukanye cyo kuri Star TV naca cyane muri gwa rukundo kubera ko Star TV tuyizana ku abarundi biwacu haba mu Burundi haba mu mahanga Star TV ni iwanyu ni iwacu dukora kugira twerekane iterambere ry'abandi ubundi natwe bw'iterambere ry'iwacu tuba tugifuza mu bwa Star TV turi kumwe na ndabona Liberty yajya anye ushatse umwite Nsoro nkaca mbona Sage numwe mu bigemero vuga ko bariko barakora cyane ariko ku mwanya muto yampaye bivanye nuko ariko ariruka cyane navuze ati Soro manza umuhe micro Sage yimuhereze Sage umeze neza aje gisoko kumenga cyatwaye agafaranga mwana umeze neza ni bon cyane yego bose cyane umunsi wagenze neza ramutse abakunzi ba Star TV imbere yuko ugenda ukora gwavuze kufise umwanya muto bivanye n'ibikorwa waruvuyemo ushaka kubisubiramo kandi ndabaramukije twari duherukana ngo harayitigi ege wasanga hari muri ntuzenya Sose Dinire oya warasanze muri nawo kukazi of course ego hama ndabaramukije kuri Sose Dinire twari muri graduation ya deuxième promotion ya Burundi Films Academy Liberty tuzaza gukorana cyane reka manze ndamureke gatonya ariko numva no kubaza tubazo dukere imbere yo kugenda kwera kuvuze kuri huta navuze ati umwana mumuzane ngaturazi ko ari umwana afite impano ni umwana amaze kuja muri Burundi Film Academy ni umwana afise n'indirimbo zitandukanye ariko no munsi turi ngaha nkuri muri Burundi Film Academy ndetse n'umupira wambaye urabigaragaza yes uno munsi novuga yuko watowe muri Burundi Film Academy kugira ushobore kuba manager ibikorwa wabitanguye of course kwera ko uno munsi mwari ko murandika abantu bashasha ni 3e promotion kugira bashobore kuronka certificate ibikorwa nimba warabitanguye bimeze gute biriko biragenda uko wavyifuza nimba biriko biragenda uko utavyifuza ni yaye ntambanye uri kurahura nayo ariko nimba biriko biragenda uko wavyifuza ni igiki kubona kiriko kirakorohera cyane kuruta ibindi byose novuga ko ariho tugitangura kwanza ntibaratangura kwiga no munsi yari guhura kumenyana donc no kubabwira ingene ibikorwa bitunganijwe nabonye harimo abanyeshure benshi novuga ko natangaye genre mbonye harimo abantu donc amakartier amwe ari amakartier amwe umengo ne bya filme nibibaraba donc naryohewe
nibaza ko tuzokorana neza kandi nibaza ko bizogenda neza avec n'ubumenyi bazoronka. Of course turafise umukoca bimenyereye cyane. Igihe gito umaze muri Burundi Film Academy, Burundi Film Academy canke aho musanzwe muri kumwe muhurikiye hamwe, ni gikumaze kubiga ko cyane do special kandi gishasha kuri wewe. Okay, uno muryango mushasha. Ikintu maze kubabona ko ni ikintu cyuko barabikunda ivyo barimo. Ça c'est un. Hama deux bari novuga gutega basha, bari courageux. Ego uravye promotion ya mbere na promotion ya kabiri hariho abantu baje gushigikira aba bashasha bagira batangure muri iyi promotion. Donc naciye mvuga wow, donc nabandi bahejeje kwiga baraje gushigikira abatoyi babo kugira babone yuko batari bonyene. So vyaryoheye sana, naciye mbona yuko ivyo barimwo baravyumva. Yasi ntibariko baratomboza, donc barabikunda, bibarimwo, bibare mu maraso, sinzi aho babikoye. Mu majambo make imbere yo kugenda kugira ndakorohereze nkuko wabinsavye ko ukeneye kuvuga umwanya muto bivanye no kugiye gukora, nica ikintu wo kwemera abarundi muri rusangi canke abakunzi ba Star TV bariko baragukurikirana muri kino kiganiro, canke abakunzi ba filme kandi n'abakunzi ndetse ba filme bifuza iterambere, atari babakunzi ba filme baraba filme bashaka igume hajya nyene, nica ikintu wo bemerera ejo tuze tukibone muri Burundi Film Academy cyahabaye. Cyo no bemerera na cyane cyane mu nguvu ziwawe, ntuvuga ati cyo tuzokora ku ruhande rw'iwanje nka Sage. Bon, jewe ku ruhande rw'iwanje urumva ico no bemerera nacemeye kiri privé ukuntu sinzi, kubera urumva harinze kuba amasezerano y'akazi kuko turi mu kazi, umva ivyo niyemeje gukora urumva biri mu kazi bimenywa nabo muri academy nyene. Gusa ico academy yo kwemerera bariko baradukurikirana aho noshobora kukivuga nuko dutanga ubumenyi ku bantu batwituye kandi bakaba professionnel muri carrière yabo. Donc bigatuma bagira experience bagakora ivyo bazi, apana bya bintu byo kuvuga ngo ndafise talent donc je suis capable yo gukora film. No, talent irakenewe kubakwa, irakeneye donc irakeneye ibintu byinshi, irakeneye kuba irakeneye umucoach. Nta muntu akina football nkuko coach yabivuze mu nama kare, yavuze ati nta gukina football ngo nuko nyene ubanza kugira entraînement hamuka impano uyifise ariko ukaba entraîner hamuka ja gukina ama match, sivyo? Ego nuko. Yes, kada gushimire kuko watubwiye ko ufise umwanya muto kandi wakoze. Ego nawe urakoze Star Boy. Twumve cyugiye gufasha Burundi Film Academy. Burundi Film Academy turinga kugira tuyishigikire. Twashaka twumve ko utazavudu ducisha ari mu. Oya, ahubwo kandi kantu Star Boy. Akandi kantu no saba abariko baradukurikirana. Nibumve ko filme siyo mu Kamenge, filme siyo mu Carama, filme siyo mu Kinindo, filme siyo mu Irohero, filme niyo mu Burundi. Ntavyo gucagura amakartier, ntavyo kuvuga ngo jewe mba mu bwiza ngo abo mu bwiza ngo donc ngo jewe ngo sinora aba filme ngo yakiniwe n'abantu bo mu bwiza, cyangwa ngo jewe sinora ngo filme yakiniwe n'abantu bo mu Kinindo. No, avant que wumva ko ari umuntu wo mu Kinindo, banza utahure ko ari umurundi kandi utahure uburemere bw'igikorwa yakoze, hamuvuge ati wow, respect. Na cyane cyane ko urumva baciye ngaha, donc biba biri excellent. Merci. Okay. Bamwita Sage aragiye. Ribati twicaye kuri ako gateba koko hagati. Niko gasa neza. Bari bicaye harashusha. Nikoranire n'umuntu yimenyereye ama interview. Ubundi Sage yamaze kugenda. Manager. Aba manager ngo nta majambo menshi. Ngo nta majambo menshi bavuga. Barakora. Oh, ega manze ndabaka imaje ko kameze neza. Karabe. Yes, abakunzi ba Star TV uko biri kose turi kumwe na Liberty Mr Soro araguruka shatse araca mu muyaga. Ni wasanzwe novuga yuko ari mu entraîneur wa Burundi Film Academy, na cyane ko amaze gusohora promotion zibiri. Promotion ya mbere ndibuka turi kuri Marta Hotel, promotion ya kabiri twaragiye muri Jardin Public after bere muri Jardin Public ariko byari byabereye muri Source d'Inire. Ya uno musi turi muri promotion ya gatatu, turiko turandika abantu bagiye muri promotion ya gatatu, bisigura yuko igikorwa batanguye ntibigeze bagihagarika, barabandanya. Urumva nandi ma promotion aracakeneye, ushobora kutari muri promotion ya gatatu kazoja mu ya kane canke ya gatanu. Turi kumwe na Liberty
bimeze gute ga papa sha biba ari neza babariye nyene nakwinyoye nyene gato wanyiye ko wabonye umukobwa ujya mukobwa mbwiye ngo ari kwihuta ati kubera ikagenda ataciye muri Star TV kandi hari ibintu ariko arakora hari indani hari n'ibikorwa jejwe muri Academy ace ngaha vyemerera abakunzi ba Star TV ubwo nyene bisaba ko umuvugisha kuko sometimes abakobwa rimwe na rimwe iyo bari mu kazi novuga ngo sage n'umuntu ari sage nyene iyo ari mu kazi aba ari committed naco gituma nkubu hari ibintu ariko arakora ari indani hari ibintu ariko aratunganya vy'amaliste n'ibindi donc ivyo nyene turavyubahira umuntu ari mu kazi yes uno munsi mu Burundi tumenyereye abantu barazana ikintu for the first time secondary bakabizana ariko ugasanga ku ncuro ya gatatu baracisa intege bivanye na challenge bagiye barahura nazo ariko we waravuze ati nimba nabikoze ku ncuro ya mbere nkahura n'izi challenge shobora kubikora n'incuro ya kabiri n'incuro ya gatatu numva shaka kumenya ni igiki warushije abandi kugira wumve yuko urazi kwiga kuva mu wa mbere ugahebera mu wa gatandatu iyo myaka yose y'imbere ni cyo ikintu novuga yuko warushije abandi kugira wumve yuko ikintu cyawe cyo bandanya gipasa kikaguma kigenda nkuko vyifuza icyambere mvuge karamahigwe ni ubuntu bw'Imana kuko nkumbure Imana niyo yanzigamye impamagara impanu n'ubwonko bwo kwiyumvira uburyo noshobora kubeshaho kino kintu rero ndabishimira Imana icyambere hama ikindi ndabishimira caractère zanje we gucika intege iryo jambo ntiribaho muri dictionnaire yanje mu gitabo cyo mu mutwe gucika intege ntibibaho jewe ndi umuntu azi kwizirika ku kintu nshaka gushikako kabone n'ubwohozi bimeze gute mbere barashaka ndanagutera inkuru n'ibindi bigeragezo biri imbere ndabirindiriye kandi tuzohangana uzogwana navyo yego nishimikije Imana iri kumwe nanje ntibiba vyoroshe guhereza ubumenyi abantu hama bwa bumenyi baze kubukoresha urabona neza na neza ubumenyi ubaha uko babwakira kandi bakabwakira inyuma yo kubwakira bakabukoresha ni ikintu mbere maze kubona kuko abamaze gutangura baramaze gukora amafilme baramaze gutangura kuba aba producteurs b'amafilme kandi nabandi barimo bari tuko tugenda dukorana nk'uno munsi Nsoro the Hero ryari ndayisohora irimwo cyane zino tara zo muri Burundi Film Academy kandi babikora neza cyane ni ikintu rero je kimpa intege nkavuga nti wow sindiko nakora ibintu biri uko biri kose ubu unya samajambo si bya bintu bwa mbere tukitangura avuga ngo namajambo hari ibikorwa bimaze kuja hanze twizera neza yuko iyadushoboje ibi nibindi izo bikudushoboza kandi neza ariko uvuze ati hari abantu benshi bari muri jya filme Soro bari muri no nyene Burundi Film Academy mbega nizo usanga yatandukanye niyo twabonye ugasanga irataye suje canke hari ukundi kuntu mwabihinyanya oya histoire yo yarabandanya histoire nubwo ntoshize nko muri academy hari abandi bantu babwizwa kuzoyijamo byo nagutungura usanzwe uyirimo nawe cyako bajize ubundi je no hatwika pe nizo gutungura yuko nakunze kandi ni nziza cyane bikambwira abakunzi ba Star TV vraiment bayishigikire kubera ko very soon inondwinyene impano inondwinyene kabisa bivugwa ntidushigikire quartier ntidushigikire ba Moyomba ba Oncle dusupport igikorwa cyiza gusa so uno munsi bari mu bikorwa ndumva ko ari promotion ya gatatu mbega promotion ya mbere ndiri muri babandi biga bagaheza ntibagaruke kuri rya shuri promotion ya mbere yifadikanya gute na promotion ya kabiri nabo bashasha mukundo rurahari mu bisanze ikintu ca mbere nari nifuje bwa mbere nico cabaye ndumva ndagikunze nuko jewe abantu baza hano sinshaka objectif suko baza ngo baronko ubumenyi tubane muri ivyo bace bagenda no turagumana ko abahejije ngaha bose bijya bafise contrat zo muri academy nyene ikaraba membre muri academy bakomeza bari ngaha ibikorwa tubikorera hamwe n'ugeneye kuja gukora ibikorwa hanze turamwakompanya tukanamuherekeza mu gihe yashimye kuja gukora ibikorwa hanze tukamatuzi kari umunyamuryango kuko arashobora kuva muri academy akagenda agakora ikintu hamanyanga hanze bizitirwa academy mu gihe twe tutabimenye cyo gituma rero hariyo na suivi turasivana na cyane imbere ko twari dufite n'ama projet menshi byoroshe cyane ko umuntu aba ari ngaho akongera akaguma akora rero jewe maze ko barabikunda barafise esprit d'équipe bafise urukundo baragusupportingana none munsi hari abari baje kwakira babashasha kandi barabanezerererwa nukuvuga ngo numugisha je ndi mu mugisha w'Imana kabisa tukira aho nyene uno munsi reka ndabwira abakunzi ba Star TV ibikorwa twari turimo nuko hari bashasha mwakiriye iyo muri ko murakira abantu bashasha ekitereze bazimeze gute mubakira gute numva shaka kumenya iyo umuntu aje ari mushasha bigenda gute kumbure n'umuntu ariko aradukana kuri Star TV yumve ko akwije ibisabwa kubera ko no muri Miss Burundi baravuga ati dukeneye abantu bangana guca
afise ibiro bingana guca ugasanga kumbure ntafise ukuntu yoshobora kugushikira nka solo canke uwundi muntu ari muri team numva nyene ubivuze nga kuri Star TV byo bavyiza nkumva ukuntu kwera ko nabona musinya mwandika insudo suite sinamenya sti muri ko murandika murabe ibiki mbega muraba mataye abavyibushe abonze Gatango yakora amataye kutakavuga bo nta ntituvangura cyambere ugomba ntitunaraba ngo n'umurundi wari wese avyipfuza imiryango iba yuguruye ntituraba uwo ari we ukira kubikunda hama ikindi naco critères zisabwa ni ko ufise umwanya ukafise umwanya ushobora gukorera kuri horere yacu dukora kabiri mu ndwi kwa kabiri no kwa gatanu saa 10 kugera 18 dukora kabiri mu ndwi gusa hama ikindi naco kubera ko tutarashobora kwitunganiriza byose ibibanza dukoreramo turabiriha amafaranga ama dépenses yose ntituraronka ababayeri bashobora kudufasha cyangwa abadufinansa kuri no curo rero hari ama contribution tugira atavunanye turabwira umuntu ukuntu bigenda ni nka contribution kugira ngo ushobore kuri ikibanza ushobore kuriha ama dépenses hirya no hino sinovuga ngo hari amafaranga twaka abantu y'ikiguzi oya kwa rugira ngo dushire hamwe ducontribue ku ma dépenses nimba koko ababayeri bataraboneka ifoto twabonye Nsoro ari kumwe n'abazungu like ivuze iki kuri Nsoro cyane kuri Burundi Film Academy mbo yari photo star boy ntabirenze ariko ifoto yaragaragaza nyene ko muri mu bikorwa navuga ati abana b'igihugu rega bagiye kubaho mbo muri no mwanya je nkunda kuvuga ibintu byabaye nakomeje ngenda ntanta uburyo noshobora kwegera aba partenaire kugira ngo dushobore kuronka abantu bashobora kudusupportinga mu bino bintu umbure mbere wanashaka bishobore kurengana igihugu bishike kure ya Afrika mvuge kure ya Afrika rero bariya nabo nyene twari mu bikorwa mwe nivyo hari ibikorwa twako turakorana kandi navyo nyene bifise aho biza guhurirana nino Burundi Film Academy kugeza ino saha harimo abo turiko turakorana ayandi ma projet kuko novuga ngo abantu ibintu bigenda bitwara buke mumbure twako turakorana ama projet yabo abaraba hariyo n'izindi sujet zari barimo za culture nico gituma rero very soon ndiko ndagerageza kuraba uburyo mu vyukuri two kwinjira mu gikorwa n'abandi batari bajya bakinjira mu gikorwa tukaronka abashobora kudusupportinga umwanya n'umwanya uzobona ibintu vyahindutse yes bihindutse byo bavyiza cyane ukunze kuvuga ati filme jewe nkeneye si filme igarukira hano mu Burundi numva shaka buri muntu wese ariko aradukurikirana Bega Soro niza project afise muri we na cyane muri bwa buryo bwo guteza imbere filme ushobora kuba ufise project mugabo zitari privé umva nyene wogaragaza ukabwira n'abandi kugira tumenye how dukora ariko ikintu cyo cumaze kugaya muri filme mu Burundi kimwe amasanamu qualité ya image iracari nto cyane kubera ko buri muntu wese yiyumvire gukina filme n'aba afise T5 filme ni ikintu gikomeye kubera ko filme turazita ngaho tukaziteresha tukazira mu mano zenya yiwanje mu mateleviziyo yiwacu rero nuwayiha karite ntoyo muca mutwara mbi cyane tuca dutwara mbi cyane ico nico kirakiri gifatanye n'ubumenyi kigafatana n'uburyo ariko ico buryo sindagarura cyane kubera ko burya appareil cyangwa kamera yari yose wayadapse neza urashaka kuronka qualité d'image kubera ko image ira rapport avec l'éclairage burya iyo ufise lighting nziza niho nkangisha ngo ufise kamera nini nya James lighting nziza irafasha gose ifise uruhara runini nya rero no kumenya ngo nkeneye lighting imeze uko nza gukora ama ajustement ya lighting gute nza gukora éclairage en 3.4.6 ibintu mwe nibyo bisa kubimenya kugira ngo ushobore kuronka image nziza nico gituma rero burya ubumenyi mu bintu byose burakenewe kujanye n'ama projet riba tufite ama projet ayahe ndafite ama projet menshi nshaka gukora hariho nayo ndiko ndagerageza gukorana n'abandi bakinyi ba filme bakomeye twaratanguye ama approach kugira ngo tuganire uburyo twoshobora guprovoke iterambere ryacu rero kubera ko jewe ama projet nkunda kuyavuga yabaye reka mvuze nti muri rusangi sintoboreye ko mugabo sinkora ama projet yanje ku giti canje gusa kuko hariyo n'andi ma projet tugomba gukorana n'abandi bakinyi ba filme tugiye hamwe kugira ngo dushobore kuboostinga ino career yacu Starboy duhi inoti dukire natwe turonka inoti tuba boss tuzovuga ati yarakinye filme raba amafaranga asigaye afise so je no mugabo numva no mushimira ntumumubone hano n'umupapa numva no mushimira kubera ko muri filme ya 257 ndwi bwabo n'umuntu akora production ya filme w'umwigeme nta warahari nta mwigeme je nari bwabone ko akora production ya filme ariko no munsi muri Burundi Film Academy barahari kubera ko yakoze no mutipe
ubumenyi afise yashatse kubuhereza abandi Yeah. apana vya bintu usanga ufise ubumenyi ukagomba kubwinjamika ukavuga ati Sabo hari n'akantu nkunda kubwira abantu ati nkuno munsi iyo igihe cyose uzobona waciye mu kaburimbo byiza atabinogo birimo ukibuka katani 10 watanze kugira ngo ivyo bintu bibeho nawe uzufasha abandi bantu umenye neza nawe ko ufise devoir yo kugira ikintu ubwizwa gusigira isi nawe ukontribute kugira ngo isi uyisigane nziza nkuko nawe batanguye hari ibintu bagukoreye kandi uri kura profit niyo philosophy mbayemo rero jewe ivyo navyo ni vyiza ubundi nubwo tuba twabironse dushavuye tumeze nabi reka basi ntidushavuza abandi basi ngo natwe byadushavuje gutanga bizana umugisha mumbura urashobora hari abantu gutanga uramaze gufasha umuntu kwibarabara ukamuha amafaranga bajye abantu basaba hari uraza kugirire neza oya mugabe Imana yonyene hari ibintu byinshi cigukorera mu rundi ruhande bitewe na bijya bintu watanze kandi singombwa ugire neza ko ari ikasowo ariko Imana yonyene yamenye ko watanze ikintu ikiguhezagira ukaguma wabona wimereyeho fresh kavuga ati none mutipe bimeze bite no iba ari imihezagiro peut-être yibi bintu umuntu atanga atahiga inyungu mu buryo bugaragara kenshi toshobora kugira abavyeyi bakaturera neza ariko ugasanga umuvyeyi aritavye Imana haje uwundi muvyeyi uwo wundi muvyeyi ugasanga aradufashe nabi cyangwa ugasanga umuvyeyi yatwibarutse ntabwo adufata neza ariko uwo wundi muvyeyi akaza akadufata neza igenda rya Fanny Lavine ko yagiye akava muri Burundi Film Academy yaragiye ntituzi ngo yabafata neza cyangwa yabafata nabi uno musi haraje Sage niwe novuga yuko ariko arakurikirana ibikorwa nace cyane murafashanya kubera ko ibikorwa ubikora uri wenyine ntavyo woshobora harabayihinduka cyane ntigigeze riba ahubwo twarakubise shit cyangwa twaraduze kubera ko umunsi bwira nshikira muri etage nimba nciye ku ngazi nuko nca kuri première chéro deuxième troisième bakanshike muri etage bimeze gute muri gukorana gute ibikorwa bimeze gute of course Burundi Film Academy kiratera imbere cyane ku rugero ntari nzi ko yonateye ko imbere bitewe n'ibintu byinshi bigenda bikunda bigenda bicamwo abantu benshi bagenda bagirira icizere imyazagiro y'abantu bayiha cyo gituma jewe nta shiti hari ahubwo noba ntashima rero jewe ivyo bijanye n'abagiye n'abahari jewe sinkunda kuba muri kahise cyane je mbuya mba muri kazoza je ibintu sinigira ndabiraba ngo banaka ngo bande ngo ba je namandaba imbere tukiraho nyene nurakundana n'umuntu akubwira ati nimba wari kera utaratufata utaragira madame na muntu mwakundana muhebanya akaca genda aravuga ati burya unagende ngo baza ngo azoronka umukobwa nkanje unageza uba wibeshe urazingene uba wibeshe erega nta n'umuntu yoronka umuntu nk'uwo yabonye kuko swatubona ugomba ntibasa umuntu wese ari unique kandi jewe ikintu namaze kubona mu buzima bwanje ikintu cyose kibaye kinsunikira ku iterambere burya je namaze kubibona ikintu cyose kibaye mu buzima bw'iwanje kiba kiko kiransunikira ku iterambere rindi ritobaye nkumbure ko nta kintu kibera ubusa kandi Imana ikora ibintu mu buryo bwayo nyene nk'Imana cyo gituma rero je ibintu byose byabaye kuri jewe wanashaka no kuba je narabuze abavyeyi hari abantu twahuye nkumbure tutari guhura hari ibintu ntari kubona hari ibintu so ibintu byose je bimbako ibintu tutari gukora mu hari ibintu ntari gukora isi hari naho mbere nari kuba nk'ikintu cikideke cibereye ngaho atakwiyumvira mugabe ibintu byose byagiye bincisha ubwenge rero ibintu byose bibaye je bincisha ubwenge bikanyigisha iyo binyigishije mpita ntera imbere icyo cyo mba ndisubira kuko icyagenze nabi mpita mbona away kukigira neza kuruta cakindi rero ibintu je byagiye bitera imbere ahubwo ibintu byarateye imbere ahubwo nta gusubirizanya byabayeho habaye iterambere tuvuge yuko ibiheruka kuba kuri Soro guterana amajambo hagati no mwasanzwe mukorana akazi ntaco vyishe ahubwo byaragize ico vyungura oya nta kintu kimwe vyishe kuko nta n'amajambo twateranye umwe yaravuze undi arishura kandi ivyo n'umuco w'abarundi kuravuga umuntu akishura yambo nibyo byabaye meze neza ariko numva shaka kumenya kubera ko nanje byarigeze kumba ko baramvuga ko ibintu mugakora ntari bishure narifise challenge nini sana mu message menshi cyane numva shaka kumenya utarishura baraguhaye jambo utarishura ati nawe jambo cyane nimba barakubwiye ati kare utarishura stareo yari bimeze gute Mr Sora atarishura na cyane muri telefone ko biwe nje nivyo namenye n'abantu bagenda babimbarira ko je nyene uranzi kuba niruka oya sinabaye press je ibintu byose naciye ntora ikaramu ndacapa ndandika iki kibaye uko ari umuntu yavuze ati Soro yaramurishije ubwenge wowe niyandika mugabo we
yaguma yandika urumva ngo yaramubeshe ngo ntiyamubwiye nawe yandike sara umuntu yabeshe undi nta muntu abeshe undi kuko nta mwana barimwo twese dufise karanga muntu n'imyaka ibiturega tuba turiko turanakura tuvyaye dufise abana n'ibibondo nta guhenda uwundi nk'uwese bavuga ngo ntivuga ngo Libati yarambeshe nkawe yakubeshura buri kijuju none buri kijuju wari umwana ntukwije imyaka no kuvuga ngo rero ivyo jewe ibibaye byose ikintu cyose hambaye challenge mpita ntora ikaramu nkahita nandika nkahuza nkagira construction iki kibaye kubera iki ese kigamije iki no gitreta gute hariho n'ibintu keshi abantu bakunda kumvuga kuri rezo sose simvu ugasanga sivyo kika mu hariho nk'umuhungu ngo yirirwa aramvuga sinzigera ndakuvuga uzamureka gumavuga kuko naracafye nsanga ntacafisa homba kandi iyo ugwanye n'umuntu adafisha homba we ni ucu homba iyo ngwano cuyireka ko nta niciza kugutwara mugabo ni ugwana n'umuntu kubitanye inkoni cyuma no iyo ngwano ntibikenewe nta nini hari kwanza rega ngaho baca bagupfunga cavuga turi kurono nagateka kazi uri kurahohotera umuntu by do nuko nahise niyandikira utuntu ndacapa ndabona ati birakenewe cyane bikenewe mu nyuma ndabona ibikenewe ndabikora amuzima burabandanye ikiganiro twakoranye na Abel Ndwayo Rafa Pase hari ikiganiro wakoze kuri televiziyo hari kuri festival avuga ati Abel Ndwayo vraiment bijya twarimo byaragakino ubundi nyene I'm sorry Abel ndamubaza ati Libati yaravuze ko byaragakino kuntu nkuko aravuga ati Abel ko niko basaba ikigongwe rero Abel ngira yiteze ko no kundi kuntu zamusaba imbabazi ikigongwe nta kosa namukoreye nta kosa narimwe nakoreye uwo mugabo nta kosa namukoreye ahubwo novuga nawe sinagenda mwagiriza ko je sinigeze nja kuri social media je nta muntu nigera je sinigera nja kuri social media umuntu atampamagaye jewe urandamutsa nkacanza nkakuramutsa nanje ni kuvuga rero jewe nta kibazo na kimwe nigeze mba mfitanye nawe kuko uwo yaragifitanye bari bahari kuko byaragiye n'ahandi hantu si kuvuga ngo ni ibintu byahereye hagati yanje nawe twaragiye n'ahandi hantu n'abandi bantu bakuze baratwumviriza baraduhanura jewe nta muntu numwe nigeze ngirana ikibazo jewe jya muri Nias nta muntu numwe nigeze ngirana ikibazo oya kubera ari ikiganiro wakoze uvuga ati mene byarabaye Abeli ariko ntabwo navuze ko je nagize agakino namubwiye ahubwo ko byaba mbona byabaye ubona ati kandi byabaye kuri we nanje nivyo bibaye none Starboy reka ndabikwereke nk'ubu ufise Petit Frere nk'uko uri kumwe na Petit Frere wawe nkabona mutanguye gukubitana nohita ninjamwo hagati ngo ndabanguruka mbanze ivyo mupfa kuko jewe bari bazinanye kuva kera ntaranaza bari bakoranye ibintu byinshi je sinari nzi sokera indani niwe wanamutwaye ivuye ingozi ntabwo namumutwaye manje je nari nsanze mfise turashapuka basha oya nta muntu no Starboy urazi ko ata muntu wotwara uwundi uwo muntu aba yarasanzwe agenda abandi umuntu agiye aba yarasanzwe agenda turetse ko ivyo bitana ba ari umuntu ushobora guhamagara mu rugo ati ngo dusangire akavuga ngo ntafungura kumba atavyanse nuko avyanse kumba arahazi byo nabyo biba naco gituma Starboy nico gituma je na Abel nta kibazo na kimwe nta munsi numwe nigeze ndamwataka nta n'ikintu na kimwe tugeze kuba tunahure mbere waruzi ko Abel tuzarakorana na filme ni ahubwo birasaba ko tuzokorana na filme this time wara mu brose sinzi ko ari ku brose no munsi ariyo groupe turi kumwe no ahubwo turi kumwe muri groupe ahantu nyereke basi ko ndakwereke groupe turi kumwe nawe je simbesha narafa pase na dimanche yaheruka hari inama twari turi kumwe na Abel nyane byo bavyiza vraiment je man nta kibazo na kimwe bitanye n'umuntu kiretse gusa umuntu yogikreya akakingirira kandi nawe mba nomuhanura kukubireka ko je nta muntu numwe nzigira mpangana nawe ndafise ibintu byinshi mbwiza guhangana na academy ndabwiza guhangana n'imigambi y'iterambere mbwiza guhangana no guhiga iterambere ry'umuryango umwana wanje ari mu ishure n'abandi bazoza bazokenera kubaho ivyo birahagije kugira ngo mpangane n'ivyo kuruta guhangana n'umuntu ntunguka isi Yes, reka neza na neza twinjire kuri filme Nsoro ni filme novuga yuko abantu bakunze gushika n'ubu bakunda ndetse ziri no muri filme novuga yuko zubaka izina Libati uno musi umuririmbyi ashobora kuba afise indirimbo yamugize icari turamaze kubona ku baririmbyi batandukanye ndetse no kubakinyi ba filme niko bimeje uno musi filme Nsoro bimeze gute ibikorwa bimeze gute naca cyane ko uri mu bantu batwemereye yuko Nsoro igiye kugaragara inyuma y'ibintu byose byaravuzwe yuko wiheka ku mugongo w'umuntu bakuru uwo mugongo none mugabo ngo wiheka ngo ku mugongo ngo byatumye ngo ibikorwa ngo utabibanda bimeze gute ibikorwa bya Nsoro ntabwo nigeze niheka ku mugongo w'umuntu ubundi je nabwo ndi ku mugongo w'Imana je narinza turi ku mugongo w'umuntu nagomba mvuga ati rega Libati pfako uzorabe ijya filime ya Nsoro iheze hariho umuntu nshimira uzoraba hari kizina washaka abantu hari undi muntu ari muri Amerika hari abandi bantu batugirira akamaro abantu batamenya n'abandi bibaza ngo batugirira akamaro mugaba bakavyibeshako nico gituma rero
ntabwo nigeze niheka ku muntu n'umwe je kuko nkora ama projet yanje mu buryo bwanje nkayakorera n'igihe cayo kabisa naco gituma Nsoro igiye kugaruka wanashaka ino ndwi nyene murayironka kubera ko ubu tuvugana iri mu Rwanda ndindiriye ko bayindungikira hanyuma cindamenyesha abafana igihe babwiza kukironkera koko Nsoro mu vy'ukuri ndasaba ikigongo abafana naratevye haiziye kinini yamutayibona ntabwo nanje ntari nshaka kuyikora ariko je mba ndindiriye igihe ciza cyo gukorera ibikorwa ndazi muzoyikunda navuga ngo koko narayitondeye sinoyivuga byinshi ariko ndaza abantu bazoyikunda ndi très sûr harimo nyene na za action nyene zaba estime hariya yewe cyane bibi cyane fresh estime ndamukunda vyatari bro big up sana estime n'umukozi kandi ntari bigiwe ntatumwanya mubwiye ati dura amasaha aba yaci. By the way, jenda shaka tuzokorana ikiganiro turi kumwe na Estime. Estime warateka agasashe ho rushiramwo inkima. Yashira iki? Ari agasashe yari afise ndamubwira ati je nagufotora zo gupostinge. Ubwo yabagiye mu kazi nyene. Yabagiye mu kazi. Estime araciye bugufi n'umwana. Je namanda mubwira nti brother wewe nakantu gato gusa kazoba azotera imbere sana kuko aritanga mu bikorwa akora ibintu abikunze ntagwanko. Ebana nawe rero arimwo ni mu acteur principal muri Soro so ebana I think ibintu tugomba tubishushe bizogenda neza hariho izo bazashutinga ingozi cyangwa zose ziri ningaye Bujumbura abanyengozi barimo abantu bose mwamenye muri Soro barimwo ba Kersi barimwo ba Korombo barimwo ba Juma ba Tairo bande bose bayirimwo nabo ngahi Bujumbura bayirimwo afise amatarami novuga ngo amaze kugaragara hari naho muri Burundi Film Academy namina bivuga basohotse bafise nabo nyene ubundi bumenyi bwa danger so the film ntije rero kuri ya level yari iriko ije ku yindi level I think Nsoro gushika n'ubu ntimuramenya ama episode zo bifise canke muzoguma mukora Nsoro izokorwa kugeza mfuye bisigure ko izobandanya nzoyikora ubuzima bwose hariyo movies uramaze kubona film yitwa Rambo film yiswe Rambo ugasanga haguma hazo Sylvester Stallone nuba aracayikora yatanguye gukora 85 nuno musi Rambo iracahari ageze kuri 6 Rambo ya 6 nikuvuga ngo nje Nsoro ni projet y'ubuzima ni brand y'ubuzima Nsoro nkiriho yanafasha cyane abantu batarabitahura ubundi ugerageza kuraba ukuntu bihinyanyura mu gakika gumanye nifisa kanovera yamaho kuko sije yayo ibihari twebwe turaba artiste turandika ni nkuko shora kwandika indirimbo zitatu z'urukundo kandi zidasa twebwe turaba artiste sije bari imwe ariko rashobora kuyikora ko ibintu byinshi cyo gituma rero Nsoro ntizigera ihera kugeze igihe ntagishoboye kwactinga cange ntakiri mwabuno ubuzima izobandana cyo gituma nuko ntandiko ndayisesagura nuko nzi neza igihe nshaka kizomara ko je sinshaka ko umustar sigura bavuze ko urubeya kwa kwitinze bisigura ko no sinzigira nkwitinga gukwitinga nibisigura gupfa nimfuye nzo nkwitinze kandi naho nyene sinzo kwitinga ko abo muri academy hari umurage nabasigiye nkumbura ari ibintu bazobandanya ariko je ubwanje nkiri mwabuno ubuzima filme kuyireka yo ntibibaho ahubwo ubungira nzane projet nyine zazindi zanje kuko before je nari maziki kinini ko ndakora ama projet y'abandi ndiko nkora ama projet y'abandi bande kandi ibyo si bibi kubera ko nabo nyene nabandi ko ndabafasha mu iterambere nabo bakamfasha mu mibereho rero ko ino ncuro ndiko ndafocusinga cyane ku ma projet wanje gusa umve ko mu mafilme 10 nzokora 70% indwi zizoba ari ziwanje nkoze filme 3 zigomba kuba ari ziwanje kuvuga ngo rero ubu ni umwanya mwiza wo kugira ngo nkore nari narabiteguye n'ibintu nari narapanze igihe kimwe narakeneye ko mbanza kuba mfise ibi mbanza gukwiza ibi kugira ngo nshobore kuza noneho no stop amato nsumira ko na madame ngaji Bujumbura ngo birakorohera amazigiye kinini ari bitangura ntiyari bwaze Nsoro yatanguye 2021 sivyo kuva 2022 yari nkana ahubwo gusa je amakuru uyaye hose abari fresh kuko urumva erega nuwanje ufata ingendo kumucikozi naho biratandukanye nuko kumumubona ngaho erega je ufete abantu ntibazi cyane ivyanje kuko ndanyegeza amakuru y'ubuzima bwanje buri privé yarigeze kuba ari no ngaha abantu batarabimenya batanguye kubimenya ubu vuba yarari ngaje biroshe ko ndakubwira ko nduzi ingozi kandi nitahiye home kugira ngo nuntege imitego y'ingozi ntufate rega bisi turabazi tuzobona umuhungu wa Nsoro cyanye wari bati muri filme yawe igihe Imana simakerega abana banje bakine film
oya ashaka gusanga ari umuririmbyi yikundiye kuririmba ugasanga yikundiye football ugasanga yikundiye ibindi je sinzomuhatira nzobatesta bose abo Imana izompa uzosanga akunda bino nzomwankadira kandi wewe nzomufasha no gutera imbere cyane ko nzoba naramwitangiye imbere nuzoba akunda ibindi nzomusupportinga mu byo arimwo kuko uyu n'umuhamagaro wanje si umuhamagaro w'uwo ari we wese sinomufosinga rero so nabanza kure n'abandi bakure hanyuma nzobiraba gusa uzobitora Imana izompa umwana bikunda uwo ntaco ntazomukorera kugira ngo agere mbare kabisa. Liberty ni ya message ukohereza abakinyi ba filme baginze na cyane b'abarundi na cyane ya message buri muntu wese aza kumva asangwe akora umwuga nk'ukora ize kumukora ku mutima sha ibyo rero ni ibintu nenda kwimvira cyane message ya mbere ni let's wake up dukanguke tuvyuke tuve mu bintu bitunguka tuve mu bintu biri fake mvuge ngo ibintu tuve mu majambo tuve mu mabifu tuve mu bintu byo kwipfuriza byo gucafuzanya byo kunezerwa no kugirira nabi umugenzi wawe nubwo umuntu yaba aranakugiriye nabi ntabwo ari ngombwa ko nawe ucukora vengeance no ahubwo gutera imbere kuyiza cyangwa kwihorera kuyiza no gutera imbere buri yushatse kwihorera ku muntu yakugiriye nabi ntugenda ngo umugirire nabi ahubwo ukora cyane ugatera imbere kukazobabara kubera wateye imbere cyo bituma rero dugerageze tuve muri ibi bintu tubone kandi ko iterambere ryacu rya cinema mu Burundi nta wundi muntu azoza nta Messi azoza kutwikorera ni twebwe ubwacu bwiza kubikora cyo bituma hariyo initiative turiko turakora mu minsi z'abazoyimenya abakinyi ba filme muri rusange muze mu supporting harageze ko tuva mu bintu byo gukora ibintu bitunguka tugakora cinema ikatubeshaho ikatugurira ibyo dukeneye igatunga imiryango yacu je muri cinema sindi hano kugira ngo ndonke ibihumbi 10 na 20 no ndi hano kugira ngo nubake etage cyo gituma rero namwe gira vision yo kubaka ama etage tuve mu bidafise umumaro tuje hamwe twumva ivyumviro bisupportinga supporting hama dutera imbere kuko nivyo tugwana byose no kubera iterambere baririke ise nuvuga ngo tufise inoti nta beef nuvuga ngo rero tube positive tukuguruka amaso na cyane ko kenshi bakunze kuvuga ngo uyu muntu ariko arakuvuga ngo rumanze umubaze ko yafunguye banze wari actually uzubirabe nkunda kubibona je rero nakantu nkunda kuvuga nti iyo umuntu akuvuze iyo umuntu aze nko kuri rezo ushaka kuvuga aba yerekanye ko umurenzi urumva umuntu avuye ho abona ko hari ikintu uza kumara ko bya kwaravuga abonye ko umurenzi nco gituma je nk'umuntu aje kuri rezo ushaka mvuga hari abantu bambona ibyo nakubwiye nti hari abo ntavuga mpita mbona ati wewe kuko Diamond nta munsi numwe azigera aja kuri social media aje kuvuga dufate nk'akarorero aje kuvuga nkandeka mvuga umuziki aje kuvuga Masterland no biragoye ariko Masterland arashobora kugenda kuri TV akavuga ngo akavuga ujya muntu wo hejuru bakabivuga kuko arabarenze nco gituma rero uzuraba niyo uje kuvuga umuntu hano haje uri kuramuha hit uri kuramwereka karenze uri so ashobora kuvyandika avuga ati uno muntu arafise izina reka ndamupostinge kuri page ubwo ama page ariho bwa dupostinge ibintu bifise content baya liking akavuga ati mwene gukora kuri Liberty kugira liking ntanyishure okay rero umuntu azomvuga nkabona ntaco biza kumpombya ni fresh sana ariko mvuze nkabona hari ico biza kumpombya uzobugize nabi kandi nanje uzoburi kuratuma nanje nza nawe ugenda nawe uvuga ati jambo nanje mvuga jambo Liberty kandi gushimira cyane urakoze Starboy wakoze kuba turi kumwe ndaryoherwa iyo tuba turi inshuti ko entertainment n'umunezero no guhamanya umunezero abanyagihugu tubigisha rero ndagushimira cyane ko tuba turi kumwe mu bintu byinshi thank you so much nanje kumuntu mwanya kubera ko twaje ngaha urabona n'abantu bari baje umugabo hirabate nta na kimwe turi mu kazi nyene tuba turi mu kazi ubundi umuntu atashe mu ijoro ntuvuga ati burya nuravuye ku kazi zorawe n'umugore utaje saa 6 ari gakubazza hani gusanga waronse amahera gushika saa 6 meho kavuga ati birateye amakenga kandi itare saa 6 mugabo ngora birateye amakenga ubwo siki nta kibazo cawe reka dutahe mu ijoro ubundi babone ko ari cyo dutaha yes tutuve ku kazi turuhuke kuko twarushe abana kuruka kuko atanico twanakoze okay kabisa yes abakunzi ba Star TV genda wandike Nsoro ni wandika Nsoro uraza kubona urubuga rwiwe rwa YouTube channel yiwe asanzwe gacha ko ifilme nziza cyane ni episode nziza cyane fisi amaseri atandukanye inaryoshe irimo abanyengozi abanyabujumbura ndetse n'Uburundi bwose kwera ko muri Burundi Film Academy harimo abanyamuyinga narabibonye abanyakirundo umunyagitega harimo of course ni benshi bisigura yuko umunyengozi bisigura yuko n'igihugu cyose so andika Nsoro the Hero naza gushira link muri commentaire kugira
nsoro igiye kuja hagaragara uzayirebe bisigura yuko niya kuryohera uzahita utangura ku ntango izo utaravye twongere tuzirabe kandi ntikibujije yuko usubirayo kandi kuziraba kubera ko nivyo duharanira dushaka mugwe muraba repetition encore bijya biradufasha kubera ko tugura umukate turi umukate wawe. Thank you so much. My name is Starboy The Shift, ari kumwe na Soro Ribat, muramuzi nukuri kwimana n'umuntu mumushyigikire mutaravye ivyavuga canke mutaravye icari murabi ivyakora mugufi ushobora kuba uri mugufi mugabo none Lionel Messi ntareha guca bigabo bireha guca arabikubita amakorosi bikagwa sure impano ntiraba ngo uri muremure canke uravyibushe canke nguva muri famille kanaka ikitwa amatwabonye abantu bavantu hari amafaranga ataco batazi gukora bajya bicaye mugo ugasanga umuntu yinganira uko arakora agafungura neza Imana ibidukunde igidufitiye imigambi myiza. Yes. Kandi mwibuke yuko ata muntu yokono n'izina ry'umuntu canke yoshira hasi umuntu Imana itabishatse ubundi wovuga umuntu gaturika Imana itashatse kwaca hasi reka ntibikunda kandi nyene ibintu turabikora umunsi umwe bikagaragara biragaragara Imana ikagerageza kubigaragaza igashaka kwerekana wa muntu kugira tumumenye Imana rero imaze kumutugaragariza kamutwereka tumubonye ca twiraba mu cirora turamubonye. Thank you so much. Boy. Bari guheza